Welcome guys to my YouTube channel Icyongereza Cyoroshe. This is your English coach Fabrice Kina Movies. Nkuko bisanzwe rero as usual mwami mubidusaba mu comment mudusaba yuko twobigisha indome zo mu Cyongereza. Kuri uyu munsi uri hejuru twashimye kubategurira ikigwa gitosoye aho turoza kurabira hamwe indome zo mu Cyongereza, English alphabet. English alphabet rero ni 26 zigabuwe mu migwi ibiri. Umugwi wa mbere icyo twita vowels ni indome zitanu. Vowels rero ni indome zivuga ni a i u o e zijya tuzi mu Kirundi canke mu Cyongereza ni a e i o u. Hama hagaca haza na consonant. Consonant ni za ndome zitavuga nazo ni 21. We've gotten 21 consonant. Kubw'ivyo rero hari igihe indome zibiri zishobora gufoma cyangwa zigafatana zigatanga icyo bita imperekeranya, ari icyo twita mu Cyongereza diagraph. Akarorero ni nka P na H bifatanye cyangwa P and H bifatanye bica bitanga F, right? For example, photo, ifoto, cyangwa T and H, T na H bifatanye bitanga they, okay? For example, they, cyangwa S and H, C na H bigaca bifatana nabyo bigatanga she. Alright, so let's dive into our today's program. Reka rero dutangure program yacu uno munsi. Ndabibutsa yuko izi ndome 26 zitandukanye n'icyo twita International Phonetic Alphabet. Icyo ni ingene indome zisanzwe zisomwa iyo ziri hagati mu ijambo. Umuntu ari mu Bwongereza cyangwa umuntu ari muri Amerika cyangwa umuntu ari hehe, bose bahuriza ku ijwi rimwe. Rero phonetic ni ijwi, ingene iryo jwi turisoma. Nk'akarorero ndashobora gutanga nk'urudome u arigo u, ugasanga nga muri alphabet tugwise turusoma u. Mwe warusanga mu ijambo ugasanga haraho rusomwa a canke u canke e. Ivyo rero kugira bitandukanye amantuzeje bitandukanye mu majwi cyangwa zisomwa ni mu kigwa kizoca gikurikira aho tuzorabira hamwe icyo twita International Phonetic Alphabet cyangwa IPA. So let's start. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nkuko mmejeje kuzisoma rero izo ndome ni 26. Ndaza ndasoma imwe imwe nawe ukagenda urasubiramwo uko ngenda ndazisoma. So we have to do what we call listen and repeat. Urumviriza hama ugasubiramwo. All right. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
V W W X X Y Y Z Z. Rero indome nizo ni 26 nkuko none babwiye tugitangura ino video. You have to practice a lot. Ufise gupratika cyangwa kugira pratique kwimenyereza cyane kugira izo ndome zibashe kuguma mu mutwe. Turasoma n'ingona n'ingoga A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Reka ndabashimire kuri kano karyo, nonge ndabatumira kandi kubonanya mugira subscribe, musharinga zino video zacu zishobora gushikira abantu benshi bifuza kwiga icyongereza. Ndabashimiye cyane, nonge yashimiye namwe musanzwe muri abonne deja kuri channel yacu, musanzwe mugira ama partage kandi bandika muri commentaire ikindi kigwa mwifuza ko tuzocishako ubukurikira. So ciao ciao naho utaha.